umuntu azombwira nje gukizwa ntavyo nzokwemera, ariko ari jewe nijanye nzogenda kandi nzokizwa. Umuhamagaro numva ijwi rimbwira ati aha niwokizwa, ukava mpabwa aryo jambo ngo uhoraho abarira Aburahamu ngo uva mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so uze nkwereke aho ukwiye kuba kandi nzoguha igihe kimwe. Numva ndacanirwa gose, ndacanirwa ku buryo mbura amahoro. Umukozi w'Imana ariko arasigura avuga ati nimwihane, ubwami bw'Imana buri hafi, nimwihane. Uri ndashima Yesu yangiriye neza. Bareka kwiba bariko barambwira nabugingo no barakorera Imana je ko naje cyane nshimira Imana yarabinkoreye inyota yacira. Bakunzi ba Makuru y'Ibya Yesu TV, turabaramukije cyane. Ego turabona uyu munsi twagendewe n'umutumira adasanzwe. Amazina nitwa Emeline Shemezimana, nkaba ndi umukristo mu ishengero rya Pentecote, ububwiriza Nyabugete, misiyoni Ntahangwa. Nkaba nkorera ibikorwa by'Imana mu bubwiriza bwa Nyabugete, hama nkaba mvuka i Muyinga. Yesu nabahezagira cyane. Hama turabona yuko mwaje mutugemuriye agakemanyi, twasaba rero mukadusangize n'abariko baradukurikirana nabo baronkereho. Sawa, Imana ibahezagire. Murakoze. Hanyuma narifise icyo kubabwira, ariko numva ko banza gusenga Imana. Turagushimiye Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira. Uri Imana umeze neza, urakundana, uragahezagirwa n'ahari uduhezagira Yesu. None Mana niriteka waduteye, wanteye iteka guhagarara uyu munsi aha hantu kugira ngo mvuge ico wantumanye. Yesu nuhabwa icubahiro, kaze ubane nanje unyeze rwose. Hama ico nza kuvuga gifasha imitima ya benshi, abazocumva n'abariko baravyumva. Urakoze kuvyumvise mu izina ryawe ryera. Hanyuma nk'uko mubibona, nagiriwe ubuntu n'Imana. Ndafise amajambo tugomba gusangira ari muri Zaburi igice ca 34 ku murongo wa 12. Ninde agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azabone ibyiza? Uzubuza ururimi rwawe goye kuvuga ikibi, n'iminwa yawe yoye kuvuga ibyo guhendana. Tandukana n'ibibi ukore ibyiza, rondera amahoro uyakurikire kugira ngo yashikire. Inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi yiwe ayabangira ugutakamba kwabo. Igitsure cy'Uhoraho kiri ku bakora ibibi, ngo aheneberereze ukwibukwa kwabo mw'isi. Abagororotsi baratakambye, Uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayamukiza yose. Ku murongo wa 20, azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe ivunika. Ibibi bizokwica umunyakibi, abanka umugororotsi bazocirwa kwiteka. Uhoraho acungura ubugingo bw'abasavyi biwe, muba muhungira ko nta numwe azocirwa kwiteka. Yesu Kristo nabahezagire. Ijambo ry'Imana numvise mu mutima twosangira.
ni koko abiteze uhoraho nta n'umwe azomaramara canke ngo akogwe n'isoni. Ngo ninde agomba ubugingo akipfuza kuramba? Ngo uzubuze ururimi rwagoye kuvuga ikibi, n'iminwa yawe yoye kuvuga ivyo guhendana. Iki gihe abantu benshi bararondera ibisosera abantu kugira ngo bikunde bemegwe, ariko umuntu ariko araja mw'ijuru turumvise yuko uwugomba ubugingo ategerezwa kwitandukanya n'ibi agakora ivyo kugororoka. Yesu nashimwe. Hanyuma umuntu wese yizigira Imana akagendera mu nzira ziwe, nukuri nta n'umwe azocirwa kwiteka. Yesu abaha umugisha. Nari numva afise akaririmbo shaka kuririmba k'agakorasi gatoya. Ubuntu n'urukundo nivyo vyatumye tudaherengetezwa. Haleluya, ndashimye Yesu umuzigamyi w'abantu biwe. Hamagara izo mbaraga z'umukiza n'umuzigamyi w'abantu biwe. Ubuntu n'urukundo nivyo vyatumye tudaherengetezwa. Haleluya, ndashimye Yesu umuzigamyi w'abantu biwe. Yesu nabahezagire. Hanyuma nabifise ishimwe rikomeye rwose muri vyinshi Imana imaze kunkorera. Jewe naragwaye igihe kimwe, ndagwara rwose ngera kure, hamwe n'abavyeyi biyumvira ati umwana twamubuze ntazobaho. Ndagwara, nta kintu na kimwe nashobora gufungura, nta kintu na kimwe kibaho. Ngira ngo kwa muganga banyamizayo imisi yose, nkava amaraso menshi, nkababara bikanka, nkabura uko nifata, ariko igihe kigeze biruma ndakira. Ico nshima Imana, ngeze hano ntaraja mu bitaro, n'igihe najayo namazeyo umunsi umwe ku mugoroba nari ntashe. Yesu nashimwe. Hanyuma maze gukira cangirirwa ubuntu, candaje Bujumbura. Hariho abantu bama bavuga ngo ndashima Imana, ngo ndashima Imana ko mbi Bujumbura. Bujumbura hararyoshe kandi ni heza. Kandi gituma nshima Imana si kindi, nuko naharonkeye agakiza. Rero igihe kimwe ndaja muri Pentecote gusengerayo nk'ikiringo c'amezi nk'abiri, numva harandyoheye. Kimwe kuronka amahera canke ukayabura, hariho n'inzira zibiri. Iyo umuntu asenze Imana yari ahantu habi ikamushitsa ahantu heza, ari ahantu habi aravuga ati ninahashika Mana ahantu heza nzogushima. Agaca bivamwo akumva yodibama gusa, agashaka kuba mu bimunezereza gusa. Bujumbura cambana n'abantu bankunda mugabo badashaka komba nyine umukizwa gose. Nakunda gusenga mugabo bikanka, bakakunda kunsibya, kuko jewe kuva mbaho nta nzoga iranja ku munwa. Ico ni cambere noshima Imana muri vyinshi Yesu yandinze. Rero haragera igihe ndavuga ati gira niho ingingo yo gusenga. Mugabo twe twaba muri etaje, hasi hari abamisirima, babo bumvise turiko turasenga baradushwanira
ngo twabakomye. Rero ndavuga none jewe bizogenda gutya, mfata ndaja gusengera muri Pentecote. Umumama twabana cambwira ati none nta kuntu woza uraja muri Pentecote, ati ni hafi. ndavuga jewe ntagire umuntu azonja muri Pentecote, ntaho nkeneye. Ariko je ngene nca ndijana ndivugira ati umuntu azombwira nje gukizwa ntavyo nzokwemera, ariko ari jewe nijanye nzogenda kandi nzokizwa. Igihe kimwe ndagenda mbona ico gihe nagiye ari ku ruhimbi, ca ndagenda numva umuhamagaro, numva ijwi rimbwira ati aha ni wokizwa ukava mpabwa aryo jambo ngo uhoraho abarira Aburahamu ngo va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uze nkwereke aho ukwiye kuba kandi nzoguha umugisha ukagira umugisha. Ndiyumvira ati none ivyo nibiki? Rero hariho ukuntu baririmba bagaca bavuga ngo ame. Ati ivyo nibiki? Ivyo bintu ntabona kabibonye. Ati bisivyo, ati bibi urumva ukamenga ndabipinga, ukamenga yesi ndabibona ivyo ari byo, nkitahira kare mbere nasanga mbere ngira ngo sinzi nije natangura gushika muhira. Bigenze uko ubundi munsi ndagenda, hariho umutantine yaje ambwira ati aha ntiwoza gukizwa, ati ndakwisabye, ati jewe nzokizwa ku gatwe kiwanje, nta muntu azombwira nkizwe, kuko abakijijwe babwiwe barabivuyemwo. Hariho abigeme canke abasore bashobora gukizwa kubera iki? Babonye umufiyanse kumbure mwiza muri Pentecote, ugasanga aramwimukiye, canke umukobwa akimukira umusore. Kandi nkagira ko nkebura n'abigeme bakora mwene uko. Nukuri iyo ukoze ibintu mwene ivyo bigashika kanaguheba, hari igihe nawe uca ubivamwo, uca udendebukirwa ugaca ubivamwo, canke naho atoguheba akabivamwo, usanga nawe wabivuyemwo, kuko uba wakurikiye umuntu, ntabwo uba wakurikiye agakiza ko mu mutima. Rero ndavuga ati nukuri jewe nzokizwa, ari jewe nyene bivuyeko, ata muntu ambwiye gukizwa. Igihe kimwe numva ndacanirwa gose, ndacanirwa ku buryo mbura amahoro. Umukozi w'Imana ariko arasigura avuga ati nimwihane, ubwami bw'Imana buri hafi, nimwihane. Rero ndavuga ati ca numva ngo umuntu wese atabatijwe mu mazi menshi ngo ntazoja mwijuru. Ca ndafata ingingo uwo munsi ati kandi umukozi w'Imana cavuga ati turahamagaye abanyagice uyu munsi bari inyigisho z'igice, ababigomba turabahaye kaze bashishikare kwiyandikisha. Rero ca ndumva ndacaniriwe gose, ngira ngo numva umuhamagaro, ngira ngo nta muntu yoba yaragize umuhamagaro nka jewe wo kumva noja kwiga inyigisho z'umubatirizo. Ndagenda dusohotse, ndagenda ndavugana n'umukozi w'Imana, atanu umwe nabisabye. Ni urumva gukizwa ucumengo nakantu kagufashe kagasumako. Ndagenda ndiyandikisha, muganshitse muhira nce ndabibamenyesha ati jewe nkeneye kwiga inyigisho z'umubatirizo. Aho nabivuga naza namaze kuva kwiyandikisha kubera umuhamagaro. Ca ndagenda, barundi ntibantebeje, barambwira ati nta ngorane. Mugabo ca ndabaza mwarimu ati none mwarimu, ati ko papa yambujije nkaba nasomye iri jambo rivuga nk'uko mudusomera iri jambo, ati none, ati ndamugararije canke sindamugararije nje kubatizwa? Aca arambwira ati humura ntumugararije, ati ahubwo
ugize neza wumviye Imana. Ca ndarema mu mutima ca mvuga ati ubu ndahisemwo ikizoba cose Yesu uze wimenye. Ndakunda kwiga izo nyigisho, ngejeje hagati numva birasa umenga no bivamwo, numva umenga bitangoye kundambira rwose. Mugabo kubera yuko ata muntu yari yampamagaye ngo ngende kwiga inyigisho, ndakomeza, Yesu arampa inkomezi ndashishikara ndiga kuko twize amezi ashika ku ndwi. Nukuri nyene urumva utahamagawe neza wobivamwo, ariko ndashima Imana yuko yampaye kubigumamwo. Yesu nashimwe cyane. Harageze igihe rero ndabatizwa. Umunsi wo kubatizwa uragera, aho hose muhira nta na kimwe nababwiye, twaravugana tukayaga, bakambwira ati uramahoro, ati ndamahoro, aturakomeye, nkababwira ati ndakomeye, mugasi bakanambaza kutaduga nibiki. Aha rero sinari kuduga nta inyigisho z'umubatirizo, nkababwira ati nzoza kugira ngo ntibamenye ivyo ndimwo, kuko nari nzi ko bambujije. Ndiga ndaheza. Hageze kubatizwa rero, jewe mu bisanzwe nta vy'amafete bijya bavuga ngo urumva ngo turanezereje ngo umuntu ngo turamukoreye fete. Mbere Imana nyakubahwa yafashe irabigenza ukundi kuntu. Je narabatijwe, mugabo nari mfise abagenzi bankunda, barashoboye kuntwaza isakoshe barayishira mu biro ahantu mu cyumba cyo kwishanja. Ndagenda ndabatizwa, numva nezerewe, numva ndyohewe gose. Bigyo byo kuvuga ngo umuntu ngo arahangayitse, ngo urumva ngo akeneye ngo ibintu byiza, jewe ivyo ntivyandawe. Ico naririra kwari ukubatizwa gusa kugira ngo nanje nzoshobore kuja mu ijuru, kuko je numvise ubutumwa buvuga ngo umuriro, naragira ubwoba nampaka nkavuga ati none haje nzoja mu muriro. Bigenze uko ndabatizwa, amiga irahera, turataha muhira, sanga mbere n'abavyeyi siho bari, bitugiye ruguru. Ariko ndanezerwa, ndavuga ati kazima navutse ubwa kabiri, nta bindi. Ndamara imisi nk'amezi nk'abiri ntarabivuga muhira, ugaca numva ijwi rivuga ati none ntawe uhisha itara, ntawe udomeka itara ngo ariryubike ku gisimba. Iryo jambo ndarihabwa ati kuko udashaka kuvuga ivyo Yesu yagukoreye. Ca ndatimba ndavuga ati papa, nta n'ikindi nabwiye umwe nyene yambutse ati burya reje narabatijwe muri Pantekote, ubu ndi umukizwa mwiza, ndi mu Pantekote, mbere ndi muhuja muri korali. Acambwira ati ikintu nari nzi yuko agiranye ishuri, ati ntuzutera uduga muhira, wantumva we ko wase kuwumva, ntuzutera uduga. Muga ikintu yambwiye yanteye kuraje, acambwira ati Imana iguhezagire mwana wanje, shishikara gukizwa ni vyiza, ati shishikara kwama imbuto. Numva ndanezerewe, camvuga ati kumbi ijuru ryarabimenye. Ati Yesu urakoze. Nari nzi ko baca bambwira ati turaguciye mu muryango, ntuzotugarukireho. Ca ndaduga rero, igihe cyo kuduga kiragira, numva ubwoba buraheze bwo kuduga. Ca ndavuga ati reka rero nduge ko papa yanshigikiye, reka nduge. Nduze batangura kumbwira ati ndi pasiteri. Uvuga ati muribeshe n'ukuri, ati nta mukobwa wa pasiteri, urumva banyita andi mazina kubera Yesu. Iyo wari umusuma ugakizwa, ntuca witwa umukizwa none? Urasubira kwitwa umusuma? Nukuri ndashima Yesu, yangiriye neza, kandi
ndashima ko nkihagaze neza. Mu bo twabatijwe rimwe hariho benshi baguye babivuyemwo, ariko jewe ndashima Imana ko yanshoboje kubigumamwo, si inkomezi zanje n'ubuntu Yesu yangiriye. Yesu nabahezagire. Hanyuma nkarangiza numva bisa agakorasi mu mutima. Yesu abahezagire kavuga ngo anyeretse gukomera kwawe, nanje Mana nzohora ngushima. Wanyeretse gukomera kwawe, nanje Mana nzohora ngushima. Wanyeretse gukomera kwawe, nanje Mana nzohora ngushima. Yesu Kristo nabahezagire. Nkaba ndangije nshimira groupe Amakuru y'ivya Yesu TV, groupe nziza cyane, groupe yo guhurumbirwa n'umuntu wese. Ni groupe nziza irera neza, ivugirwamwo amajambo meza, eka mbere irimwo vyinshi. Jewe iyo groupe yarambereye umugisha udasanzwe. Ndashimiye Imana, ivyo yankoreye vyose ni vyinshi, ntavyo nobasha kuvuga ngo mpeze. Ndafise iyindi ntaho ikomeye, igihe nicagera nzobibabwira. Nuko turabashimiye n'abariko barankurikirana, bariko baranyumviriza. Nkaba senze Imana kugira ngo ibizoshobore gufasha benshi bo mu mpande zine z'isi. Nkaba nteye intege n'abantu babujijwe kuja gukizwa, kuja kubatizwa ngo urumva ngo boca banje. Ndabateye courage, muragenda mutimbe, ntaco muzoba. Na jewe Yesu yarangiriye neza. Mu gishingo cyo gupfa bampaye impundu. Yesu abahezagire. Murakoze cyane, turabashimiye cyane. Muradusangije ingene Imana yagiye ibana namwe mu rugendo rwanyu rwo gukizwa. Imana turumvise koko yabakoreye ibikomeye, natwe turanezerewe cyane. Turizera n'abantu ko baradukurikirana ko banezerewe. Hama nk'uko mubivuze ikindi gihe turizera ko muzogaruka nitwabatumako. Ego sawa muhezagirwe, n'abariko baradukurikirana nabo bahezagirane natwe.